harashize imyaka 4 mushizeho umugambi w'igihugu ujejwe gufasha ugwaruka mu vyerekeye kwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu ugwaruka ruri ngaha aha muri no sare ingene rumeze. Nkuko mwabisavye aha twafashe ugwaruka muri abo benshi twafashije muri imyaka 4 rwashoboye gutera imbere cyane. Twafashe ibice bitatu. Twarabiye d'abord kuco umuntu yo kwita chiffre d'affaires, amafaranga umuntu yinjiza ku mwaka. Hanyuma hari abafise ngaha ama chiffre d'affaires iri hagati y'imiliyoni 249 abo bakabangana na 36. Hari abafise chiffre d'affaires hagati ya miliyoni 50 na 99 bakaba ari 13. Hari abafise hagati y'imiliyoni 100 n'amajana na 99 bakaba ari 9. Abafise hagati y'imiliyoni amajana 5 n'amajana 999 bakaba ari 4. Abafise kuva ku miliyoni 100 kuduga kuva ku miliyaridi kuduga 86 babajene bose baze gufinansa baragira ama declaration à l'OBR. Muribuka dutanguye ega PAEEJ yatanguriye kuri retraite umwiherero wabereye kuri Serekripiki. Niho twovuga yahereye. Ijya nama yari ya mbere ihuje ugwaruka rw'incabwenge mu Burundi nta yari bwigera iba. Ingene rero Imana yatuvugiyemwe iti nimutunganye iyi nama iraza kuvamwe ivyo kuba ku Burundi. Murumva ko atari ivyo wanje nivyo bavuye habaye ama recommandation indongozi cyo zikora zica zigenda kwicara ziti mbega ibi byoja mu ngiro gute. Niho twace twimvira tuti hakwiye umugambi w'ugwaruka urongorwa n'ugwaruka gonyene kubutwari mwerekanye kuko umuhini mushasha utera amabavu umugamwe bwe mwaragize amabavu mwaciye muheba gukora mwagumye mukora gushikaho ibintu bija ku murongo. Shimire namwe bwe rero gwaruka ndabashimire cyane kuko mwarikuye mu vyara vyaba bandi bafise mentalite mbi muraja ku yindi mentalite. Kwemera rero ico ni ikintu gikomeye cyane arico gituma shimiye mwebwe ugwaruka cyane cyane ugwaruka gwiza. Ndabona ni Burundi burafise kazoza kubera mwabivuze neza muti mwe mu rugwaruka rw'ubu muga muriko murarema kazoza ugwaruka gwejo mwebwe muriko murabirema. None rero ndabona neza yuko harimo ikizero kuko muriko murabipresana namwe ntahe twabonye PAEEJ igiye kuri iki kuko sanze aho bukera ibisata byose by'igihugu bizoyikora. Uno munsi tubona umengani iri mu bushikiranganje bwo Rwanda mugabo nta bushikiranganje na bumwe ntabonyemo. Harimwo uburimyi, harimwo amaminere, harimwo ubudandaji, harimwo amahinguriro, harimwo amagara y'abantu, harimwo vyose. Ikindi nshimira ugwaruka mufise imbona kazoza. Kare bavuga ngo imbona kazoza ngo ni umukuru w'igihugu. None nasanze aho natembereye hose ugwaruka afise agaproje naho bari kwararima umubwiye uti none ivyo ukora imbona kazoza yavyo ni ati nzogira industry ihegiye benshi baranaze capuye ndabizi. No kuvuga je rero ndakunda umuntu aboni yaje kuko uguma uvuga ngo sindahashika hama rero niyo uhashitse ucukreya handi kuko umuntu ntigera heza gukora uko ari kwisi yose. Ikintu kimwe nkundira gwaruka urumva kugira imbona kazoza nuko mwemera guhangana n'ibibazo. Gwaruka mwebwe nimwe mu gise experience iterambere dusubire kubahenda twebwe ntacyo dufise twabahayira mugamwe murafise ico muduhaye. Hariho abandi ntashimiye cyane ugwaruka bwo muri diaspora. Ugwaruka bwo muri diaspora nagwo ruri burya naho PAEEJ nga yari kurigisha rujya gwaruka kuza nagwo
gukora imigambi ngaha mu Burundi ni cigwa gwari ruzanye kumubona gusa yagiye muri secteur primaire avuye mu gihugu gitunze kijya n'icigwa gikomeye cyane nabo burya baratwigishije kuko twaciye tubona yuko finale manuri buraya taca turushije nikimenyamenya avuye buraya ajino kwiteza imbere ndashimira n'abaruka bw'abamenyesha makuru baruka bw'abamenyesha makuru bakomera amashi kabisa ibinyamakuru by'ugwaruka byabaye ishuri arumvise zamanuro nataka ku binyamakuru ubu tugiye kubona ari ishuri none wumva ko gwaruka no transfer rega nuko nyine agakwavu wabona umenga nta kirimo ugwaruka rugiye mubigiyemo twese twace tubona ko harimo ikintu urumva rero nimwe mutwigisha rero mukomere ku muheto kandi abakunze ntibabitiye ubwo urugwaruka niko ruturema rukasabe wacu ni nkoni ahubwo ubu abakuze twaca tugira icyizere ko turonse inkoni twishimikiza ikibasha nayo twebwe turiko turunama urafise uzokwishimikiza kuko ntazokwemera kupfa nabi kwakurya imvi utamurima aha rero turiko dukora ubwo gwaruka kugira ngo rukure kugira nabwo ntiruze rutujya imvi ico jewe nobasaba ni kimwe kugira twubake kazoza keza nuko mwebwe ugwaruka icambere mwokingira amagara yanyu ega ntimuzoshika butagira amagara noye mwoshika yo gute kandi mwiyishe ibintu vyitwa ibiyayura mutwe ubwo gwaruka rutarabona iyo ruja nta kindi gwirirwamo barondera ikintu cyose cyo batesha umutwe hariho n'ibintu numvise ngo bamotera byabi alcohol bakoresha intuze ibirato nibara abantu bariyahura tubabona ugwaruka mwebwe nyene mwigishanye twavuze changement de mentalité mugabo dukure mu mwiheburo ugwaruka kuko urunywa ibiyayura mutwe n'ugwaruka ruba rumeze nk'ugwihebuye PAEEJ rero nayo yogira uruhara muri encadrement ugwaruka rumeze nk'ugwihebuye rugira umwizero rureke gufata ivyo yari umutwe mugabo hariho ikindi nabonye ko abavyeyi baramaze kudohoka ku ndero y'abantu umenga umwana ntakiri gwiwe umwana reka kuba gwawe yubatse ugwiwe mwebwe novuga muteza kurema abari nyuma yanyu mukabakuramwo umwiheburo mukabaha uburorero izi ntahe ziko zirashingwa muri ya media twavuga bakaguma babona intahe uko bazarabona intahe niko bazosubira ku murongo